no kuba ko wagiye mu bintu udashaka kuvuga jewe ico nashaka jewe nashaka yuko noshobora kugenda kwereka abarundi ko ushobora kubaho udahembwe na leta ahubwo akaba ari wewe ubungabunga leta kuko ucuzana amakori n'amatagisi urafasha mu bikorwa rusangi mu kubaka amashuri mu kubaka iki cyavuga nishaka kwereka abarundi mugabo abarundi nabo bambonyemwo ko ushobora kubafasha ntagiye gukora bimwe gwaje canemera hanyuma ndi umunyamabanga mukuru naho sanumva inama nkuru y'inaribonye bati burya rero twabonye ko umukandida twojana mu ikoraniro kaminuza ari wewe nanje jewe nzi yuko wase gukorera igihugu uhemutse ivyo biri mu mutwe wanje nkubwira ko igihugu gipfa nopfa je biri mu mutwe wanse ubuhemu sinshobora kuvuga rero bambwiye bati we niwe twabonye none mubona nzobishobora we turazi kuzobishobora mu ndwi iheze wari wagendeye igihugu ca Ethiopia igihugu gifise ishirahamwe ry'indege ziri hagati y'140 n'160 mu Burundi ishirahamwe Burundi Airlines rigeze he kunagurwa ndakunda abantu biha igicapo bashaka gushikako kandi bakaguma arico bariko Ethiopia cyo nakunze bamaze kwiha igicapo bose wo muhura ntegereza gushika hajya acaha araza hari ko araja karakajayo icabonde nta kintu na kimwe nabonye Ethiopia ifise tudafise uravye amabarabara ibisagara ko barubaka ndabaza none mwebwe amahera mu yakurahe ngwahanyene none ko ataco mufise tudafise nigiki nimubwira kantu muba mufise harambwira ati mbere twebwe ati twe twahereye ku butare atatari nabwishi bworoshe ati nzahawe uturinjiza amahera arengeye bijya vyabije ubu aravuga ati tukiri barabara bivuye mu bikorwa vyabo twebwe uvuze ngo twimiza habo mwayimbashira mu mufukiwe ubundi mu mufukiwe none tuzozishora ryari amahera y'ubutare twayiko c'indege niyazoja kunagura Burundi Airlines none mwe mufisiki mutagiye gukora erega ndakubwire niba bushaka gutunga Imana yarabiremye byose biraha mugiki kunaniye no umutwe kuwukoresha n'aya maboko kuyakoresha ntushaka indege ibikora indege byose biri ngaha ubwo butare urabushora urimye irivu rivamwe ibintu vyinshi nta kintu na kimwe tudafise cyoshobora gutuma dutera imbere twitega ishirahamwe Burundi Airlines rikora dunguruza abantu mu ndege ryari ahubwo niyo shusho dushaka mugabo ntivyikora erega ingorane nuko bwabo ryari abarundi bazova hasi ryari bakorera igihugu ariko barafise uwo basize imbere none babikora usagurindire rero hawe umeze nk'abandi bavuga ngo neva ngo duhe igitoro nk'uko bega hari hirobire y'igitoro ngo neva ngo turashonje ngivyo kurya vyazimvye aho kuja kurima ngo bibareke ari byinshi ngo neva duhe ivyo kurya vyazimvye dufise uwo mutima rero ndakubwira iterambere nimushaka muhe akagaruka mu mbono kazoza irya Burundi Airlines itegerezwa kuba iteye imbere dutegereza kuba dufise ikibuga c'indege ibugendana kuko Gitega n'umugwa mukuru wa politiki abantu benshi bazoshikiraho tukiri muri ico gisata nyene c'indege ya ndege rero umukuru w'igihugu iracari muri gare nihiri genda Madrid yisanga none habuze kibasi ngo bapfume bayidandaza ku biro hanyuma abarundi barabe ukuntu babigenza begeranya amafaranga ico cimvira uvuze nayo nacimviriye sabaga nte abarundi ndabazi barakara bavava ngo nabaririye indege abarundi barakara abarundi bariko barakwagiriza ntugire ngo baroroha ndega abarundi bambwire bati tuyikoreshe iki kuko urumva itegereza kuva Madrid igende mu Bwongereza kugira iveho itegereza kuba ifise amadokima warafise amadokima twaramubuze n'ubaguma yerera hanyuma ikindi naco abakurikiranye iyo dosiye iyo ndege sitwebwe ntuzoja kubaza ujya wawe muri ACB wari chef de cabinet nawe umubajije ngo jewe ngurumva ngo ababikurikiranye ngo ni banaka ukabona uwo naka yari umukonsire
ubona kakakubwira ngo urumva ngo indege ngo twaciye tubona yuko yoza iyo nyene ariyo iziritunganya ntuzeye entretien yayo ikaba ari amahera iciye ati nico gituma twayijanye tugomba abayicisha amahera bati twaciye tuyiha bayicisha amahera abo nabo bavuga ngo twayigurukishije rimwe duca dusanga ifise defo niho twaciye tuba tutabanze bayikore tubwiye abayikora ni mu Bwongereza mugabo ndabo bari Madrid ngaho ubu rero turaciga mbega bizogenda gute kugira ngo ije gukogwa. Ariko perezida iyi nyishu mwayimpaye mu 2022 inyuma y'imyaka 5 iracyaye baza kurungika intumwa urazi abo baza kurungika i Madrid ingene hangara reka umunsi umwe najewe navuze ntubwo ntibabeshe iyo ndege irabaho igaraje nigeze kubivuga uko nyene noya ni chef de cabine niwe ntumye nimuhitanane nawo muri asebe mu kibuga c'indege mugende jewe ndavyemera ari uko mungeretse buti twikoreyeko bacagenda emwe barakamera hazana tu video byose ni drapo y'Uburundi neza erega mwe nuko harigiye bwibivira yuko uburongozi bw'igihugu ari Imana ivuze iti iki kiraba gice kiba Imana kuko nivuga iti iki kibeho gice kiba muka mwana w'umuntu avuga ati have nkore ndayiko no cyakuriki mugabo umuntu ntaganya ububasha n'igihugu ushitse ku mahera erega hariho amahera ategerezwa washaka n'ubu turariha parking hariho amahera ategerezwa kugira ngo ibyo byose ubishikeko iyo rero utarabishikako ingezi kibubwo bireya igikuru kizataza umbwira ngo nabaririnde uno munsi Burundi nibwo burongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika ariko hari ibihugu bitakiriye neza ivyo kurungika umukandida Macky Sall ngo arongore umuryango wa ONU ikibazo cabereye he mu bisanzwe umuntu wese ashaka kwitoza aritoza n'uburenganzira umuntu ari wese ashaka kwitoza kutamutora no kumutora kutamutora ntubumenje kumutora ntubumenje rero umuntu agomba kwitoza ararondera abamushigikira Macky Sall rero yararondeye abamushigikira ntiwamushigikwa na bose gushika tumaze kubona ibihugu 41 bimushigikiye urumva yuko ibice 80% biramushigikiye muga nta muntu atogwa na bose nta ukundwa na bose yuko atawangwa na bose rero bijyasa nta juru ryakorotse arafise uburenganzira bwo gusaba abamushigikira kugira aje kwitoza biwabo nkakurya nawe worondera murambona abandi kutuntu ngo ni mu ntore ngo nzeje mu mahiganwa ni kurya nawe yabigejeje hanyuma harabamushigikira mugaragira ndakubwira bajya bose baba bamushigikira batamushigikira nta numwe afise uburenganzira bwo kuzomutora ndagenda kubwira nta numwe afise uburenganzira bwo kumutora mugabo hariho gushigikira kira abantu babone ko umuntu ashigikiwe yarashigikiwe bice 80 kwicara n'ivyinshi ngena byagenze nuko ubwa mbere hoho byaratevye burya yari yabisavye mu 2025 hanyuma rero ibintu bita procedure yarabanje arandikira igihugu ciwe kirateba kwishura acagenda abisaba uwatwara Union Africaine kugira ngo burya nta wigira hateza kuboneka n'imiburiburi ugushira imbere hanyuma mu nama ya bose rero twagize ico kibazo byarabaciyemo ntibakizana batakizanye twariko turacererwa kandi ntacyo bitwaye bamutora batamutora igikuru kuja mwihiganwa ntawe umuntu yova ngo ubwigenge bwiwe bwarononekaye nta numwe uravuga uti none ko atawundi tubona yashaka reka tujane uwo yaje nitwotaha imvumuro uko nyene twipime hama tugaca dupima rero hajya kubera vyihuta duca tuba turabikora kuko numva yuko gutanga umukandida ni kimwe gutorwa n'ikindi hanyuma tugaca turondera rero ico bita aboshigikira rero kugira ivuge ko ari Afrika yose mushigikiye hateza ko ibice 2 bya 3
bitaba ibice bibiri vya bitatu si Afrika yose haca haba ibihugu vyamushigikira urumva ko nk'ubu dushitse mugabo kiya gihe muri urazi bijya bimara iminsi ibiri gusa hanyuma hariho ibindi mu nyuma vyavuze yuko bimushikiye warumvise nk'Ubuganda bwaravuze umenga n'u Rwanda rwaravuze bitari vyavuze umva mugabo ndakubwiye ibijyanye n'ico bita nka soutien moral mu gutora ni Conseil de sécurité. Hari kandi nk'umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto aherutse gutangaza ko umuryango w'ubumwe bwa Afrika taragira ku burongozi mubereye kugira umugabane utera imbere. Uwo mwihwezo wakira gute na cane ko bivuzwe mu gihugu Burundi aribwo boshikiriwe kurongora uwo muryango? Twese abakuru b'ibihugu bose bo muri Afrika twese twarabonye amahinyu ari mu ngene ishira hamwe rirongo tumaze kubibona twese kumwe duca dushiraho ubijejwe gukurikirana ingene twohinyanyura kugira uburongozi bumere neza bwishira hamwe ry'umwe bwa Afrika. Uwatangwe ni President Kagame mu Rwanda hanyuma nawe avashikiriza President Ruto. Burya rero niwe ariko arabikora ubu kugira ngo turabe ingere twohinyanyura bigende neza. Iyo rero biba vyari bimeze neza ntitwari kugira tubishige umuntu niba bijeje nico gituma ari bafise uburenganzira bwo kubivuga kuko burya ngo babaza bakuru b'ibihugu yumviriza amahinyu n'ayahe twohindura muga twese twarabonye ko rutegerezwa kugira ico twita reforme guhinyanyura ingene ubumwe bwa Afrika bwo twagwa tutere tuje imbere no kuvuga si ivyiwe gusa n'ivyo waje n'ivy'abandi twese turavyumvikana ko ni igikorwa ariko arakora nk'ubu azoduha icegeranyo mu nama izokurikira tubwire ahagejeje tugira ico natwe dukosora gushikaho tuzoshikaho ibintu bitumbera neza. Mu muryango w'ibihugu vya Afrika harimwo u Rwanda none nk'ubu ejo canke hirya ejo urashobora gusimbira ikigaye nk'ubu habaye ikintu gishobora gutuma bavuga bati ubuserukira Afrika ni wazogenda ntangora nikura ko harimo ikibazo c'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ikibazo c'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi si ikibazo c'imigenderanire ya Afrika ni ikibazo c'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. None u Rwanda ntiduhurira mu manama y'ibihugu byo mu karere bya Afrika cyangwa ku isi none ntiduhura twese reka mubwire nk'ubu tuvuze tuti tugira dushigikire umukandida none u Rwanda rushigikira natwe gashigikira twese rugashigikira nuvuga hari ibibazo tudashobora kujana mu bindi bihugu kandi hari yindi ngendo ijya bavuga ngo mu nyankire ijya n'ingendo mbi. U Rwanda rurakundana n'ibihugu bikundana n'u Burundi, u Burundi burakundana n'ibihugu bikundana n'u Rwanda kandi n'u Rwanda ntitwankana, abanyarwanda n'abarundi ntibangana. Hariho abantu baba bafise politike idahuza na politike y'ikindi gihugu. Nk'ubu bahora bavuga ngo urubibe ngo Burundi n'u Rwanda birurugaye. Abanyarwanda je ndabona birirwa ngaha none baca mu ndege none mu ndege no surubibe canke bagaca muri Tanzania. Murumva urwo rugendo kubera ikibarinda kuzigura kandi boca hafi nibo bavyigiriye mu ndege. Urabona umuntu yoruka indege umubona uramuharura neza n'amano kayaharura ukabona ko adashobora gukora n'ikibi. Mugabo wuguruye hajya ku rubebe rw'u Rwanda kuva mu Cibitoki gushika hari Muyinga umenya yinjirira amaja ko hose huguruye. Nico gituma hajya ucuhugara ugacuvuga uti ingo uce aho tuvyumvikana ko urumva u Rwanda ntituvyumvikana ko ivyerekeye abagizi ba nabi baza gutera u Burundi. Nuvuga u Rwanda rurabugururira bo bakaza gutera u Burundi. Muga nta Burundi burigira bwugururira umuntu aja gutera u Rwanda. Ariko inzego zo kwigana zirahari zo gucunga imbibe hama uruja n'uruza rukabandanya. Sawa abarundi miliyoni 12 tubatondeshe kuva hariya kuruha turabe ko boshika imuyinga hakabora irembo risigara. Ingere ducunga uzobimenya umunsi baje mugabo mutwo kugurura wosanga bari kwagutera ngahanya. Mugabo twe turiko turicungira kugere twicungira umunsi bazoza uzobimenya. Tukivuga ibijanye n'umutekano turi ku mugwa mukuru w'ubutunzi aho mu minsi iheze twumvise ibiturika bavuga ko ari sanganya ryaturutse mu bubiko bw'ibigwanisho bya gisirikare
Perezida mwasanze vyagenze gute kugira ububiko bwa gisirikare bugira isanganya bavuga ko ryavuye ku muyaga nkuba? Ingorane abantu bakunda kugira imisi yose iyo habaye ikintu hariho ico bita ama hypothèse kwimvira mbere kugira ngo ahantu hashe bishobora kuva kuki bishobora kuva kuri iki bishobora kuva kuri iki bishobora kuva kuri iki. Hariho abantu rero kenshi babonye ikibi imisi yose uco usanga bavuga ngo ni ibi. Mu Burundi bavuga ngo urupfu n'imfane birajana. Nagara kugira hajya ko atamuyaga nkuba ubayo. Je naratwaye kya gisata kiraba ibijanye n'ibigwanisho urabizi. Ni ibintu nzi n'ahantu naguma ngendera ndahazi ikintu ca mbere kizira ahari mwene bijya nta muyaga nkubuja. Mugabo isanganya ryo gusha. Isanganya ryo gusha so Burundi gusa. Muramaze kumva n'ibihugu nta gihugu nakire kitagira yo basanganya ahubwo bitaragushikira murashimira Imana utimane naratswe bwijuru ko bitarashikira ega vyitwa isanganya ntiritegurwa rirashika. Rero hajya twebwe tumaze kubona hajya twace tuba nta muyaga nk'uburiyo ntaho vyari kuva. Mugabo amasanganya yo gusha araba kwishi ngo akararo gatoya. Urazi yuko umucanwa ushobora kuva mu giti utacanye umucanwa ku giti gutya bagira iki si frotema ugize gutya frota umuhini ku wundi muhini wisuka umucanwa ntuza ikibaho cumye none bijya subigwarisha kandi bifise ibintu bisha n'ingoga nuvuga ubushuhe ahantu hashushe cyane birashoboka ukazibona hakimwe kiraturitse kubera ubwo bushuhe gituritse gacaye turitse ibindi byo birashoboka. Hajya rero iyo bibaye twebwe ico dukora duca rutangura amatohoza neza yimbitse. Amatohoza uyatanguye umunsi ntobo yahejeje uragira buke buke urabaza bari bahari twebwe tubaza buke buke umwe wese akavuga ivyo yabonye undi vyazi tumaze kubona tutabibona niho duca tutakwimvira tuti tuje mu bintu fiziki nko kwiyumvira mbebwo ntiho baharabaye intuguta bigatugutirana hakaba kimwe nk'ubugi gica explosa bit umva ivyo tubigira tuza turiga buke buke. Perezida ikibazo c'amafaranga mva makungu kiraca hanze igihugu ivyo bigatuma nk'ivyankenerwa miti gitoro bitaboneka neza inyishirama igeze he? Amahera mva makungu ava mu bikorwa vya bene gihugu. Je bavuga bati none ko twayazanye yanyikiye hanzanya ahubwo parabaza bega yoyo tuyayembuza yoyo mbeko mutabaza muti mbe yayo yakura uraze ambute aje nabambona ha mu gisagara ndaye muhora mubona none burya ntimuribaza ikibazo ati none basi iki gitoroco kigira ambute yaje gituma haba ambute yaje mu gisagara kivahe amahera kigura vahe mbega iyo miti yoyo ko twatubona abantu bari kwa muganga bapfungwa mbe yoyo ivahe mbega iyo fumbire ngo nabatubona mbe yo yivahe ko byose bigura n'amahera ava makungu umunsi bo kwiga bati mbe yo yavahe bo camenya bati none ntitwokungura aho yavuye ntitwahaduza mwarabonye tugitaga mu Butare ryari rigeze ku 7,000 barabonye ingene bizoragenda none ntawo cavuga ati naho nyene tugumiriza aho tuje mu Butare uno munsi ntabashora Butare mu Kinwabi inzaho bazishora mu Kinwabi muga nibo bambere barira ngo turakeneye kwa mahera mva makungu kandi bahejeje gushora inzaho mu Binwabi kandi nabababona barakingira ikibaba neza hari abantu rega babishora mu Kinwabi amakorota arashogwa wolframite arashogwa ntuzeye inzahabu zirashogwa mu Kinwabi ariko nko mu Butare umaze iminsi bushogwa ku mugaragaro ntabwo mu bwoko bw'inzahabu ubonekamo cyane none inzahabu urazigereza aroshe kwiba hari habo twahaye erega hariho duke abo twahaye nka Sotebe Muyinga arakuzana ukabona kurose ibiro
nka 15 20 ntuze hariho imabayi warabonye aho nagiye kuraba ku kwezi barashobora kuguha ibiro 10 hariho n'abandi bariko barimba umwe uzubona ukomeza nkangahe mu gukazubona nkameza atanaheze ngo tumaze gukweza ibiro 3 kukwenza habo surubuye buzohura ikintu kigoye kuyimba kugira hanyuma no kucinyegeza rero biroroshe bajya rero n'abakorera ku mugaragaro twamaze gukorana neza twagerageje dukorana n'amakoperative azi kwibubona ariko rero je ndabona yuko twe dushira umutima mu nda tuje hamwe gusa tubumwe twese tubona imbona kazoza je ndazi yuko abantu bose nibumva igihugu kumwe nkuko nkubwira ataba fraudere baca babaho muzosanga ibintu bimeze neza iyi myaka maze yaratumye nanje niga nicigwa umaze imyaka 6 ku butegetsi ejo bundi mu mwaka uza n'amatora y'umukuru w'igihugu mbega Evariste Ndayishimiye zo kwitoza twebwe iwacu ntawigira mu mugambwe CNDD-FDD ntawigira uragirwa burya naho uja kubaza umunyamabanga mukuru w'umugambwe uti mbega womenya umukuru w'igihugu muzomushira imbere akubwira ati none ko atari jewe ni inama twebwe byose bica mu nama burya nibaza ko umugambwe CNDD-FDD ni umugambwe wa mbere mu demokarasi ikomeye burya demokarasi abantu nuko bamabazi ngo ni imigambwe myinshi burya kubona mubazanya mugahana ijambo hajya je ndibuka kugira ngo je bashira imbere ugira izina ryanje ryavuga ngo wewe ngo Ndayishimiye Evariste babanje kuvuga bati ni umuntu abereye gutwara Burundi yoba ameze gute bakavuga icambere icya kabiri icya gatatu icya kane icya gatanu bahejeje bakavuga bati ubereye gutwara Burundi yoba kwije ibi turabe ninde afise amanota menshi kuri iki ninde uronka amanota menshi twebwe ega bashoboye kuba bakuru b'ibihugu ni benshi baruzuye urashobora kuvuga uti reka rero turabe iki cambere rondeza nk'umuntu yoba wa mbere muri ico ninde bakavuga bati turavye naka ntawo murusha kuri iki ukaja uca kabiri umuntu yoba wa mbere ninde gasubira ugasanga wewe wabaye wa mbere kuri iki wabaye wa gatanu kuri iki ugasanga wabaye w'icumi kuri iki cyangwa wabaye wa mbere kuri bitatu mugabo ni byinshi ni 10 na bingahe ni byinshi hama rero muri ivyo hari nico kuba warafashe umuheto oya bijya n'ibintu bihera ivyo gufata umuheto ayavyaheze ntibakibiraba ubu bararaba icambere gitegeza kubamwo nuko ubura umuntu umaze kugira uburambe mu bintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu ico kirumvikana ntiwofata umuntu igifata mbeba ngo cuvuga ngo genda ngo twari igihugu rero nta ibihari umuntu atarya ibiturire biboneka ko no mu bantu atakunda kurenganya ahanura abantu umuntu usanga n'abandi bamwikora ko bavuga bati mpanura vyogenda gute none ntawe murongozi mwiza arategura umusubirira ntawe uri kurabona kavuga uti arejo canke hirya yejo n'ikindi ndabona ko ashobora kuzomusubiriza gutegura bimeze gute none kuva mu 2020 wewe sinayikunda gutegura ubona ubu uravye aho ugeze woshobora kuba umukuru w'igihugu none wankurikiranye rega gutegura no guhonyera mu makanda uraba no kuvuga yuko igihe cyose twari ko turakora bijya vyose nakora ivyiza nakoze kuko ari simbuzi bibi sindi imana ivyiza nakoze vyoshobora guha icitegererezo uwundi muntu ku buryo abigendera none nk'ubu ntabo wowe urabona bagendera nk'ivyiza wabonye nkora ugaca uvuga uti urya nawe nyene bishobora urya bishobora bibi navyo nkora ugaca uvuga uti bijya ntavyo yokora urumva ateranije bimwe vyiza nkora agaca agira n'ivyiza akora je ntakora urumva ko abanduta kandi jewe ndakunda umuntu nk'ubu yoza avuga ati wewe burya watanguye kuzama tuteri yindi ntambwe akaza nawe nyereka ko afise akarusho je nemereye nka Yohani niwe yavuze ngo ni bakwiye gukura nanje kagabanuka aho niho havukubita ifufu ukavuga uti ni jewe ntawo iyo makubita ifufu mba narataye kubita amafufu kuko erega dusigaje
reka nta mwaka usigaye w'amatora je no kwa muga ntakundi biti sikundi byicaro kundi bikoko narakurikiye ikiyago mwatunganije cyo kurabira hamwe ivyavuye mu matora heruka yo mu 2025 yabayemwo imyidogo itari mike. Ntubona ko umugwi seni woba ari umuhagarikizi ahengamiye ku mugwi umwe yoba akeneye nk'abaranzumeni kujya ko umupira w'amaguru canke mbere na VAR? Abaranzumeni barahari kuko urumva jeje no kuraba ahabaye amakosa akosora abaranzumeni urazi baruzuye mwebwe abanyesha makuru nimwe ba mbere gute mwama muca mugira urunani rw'imenyesha makuru kugira muze murerekana habaye ikosa kuko umuranzumeni urazi adoze idarapo sibafata igihigo adoze idarapo ati ndabo yikosa hanyuma umuhagarikiza agacavuza seni rero urazi bagubara akaradiyo mwebwe muravuga harabaye iki bagaca batanga inyishu numva ko murabaranzumeni je nta kintu kingyohera nk'amatora y'u Burundi kuko ahandi hari n'abakoresha mu mashini bakayibira mu mashini atamuntu abona mu gatwe bw'iwacu dutorera hanyene tugaharurira hanyene nawe barirukana ngo nturabigere duharura warubibona ushaka rigumiraho abamandateri niho babari bararaba bose umwe wese abamandateri ntitane rwandiko gwiwe ntibyumvikana ingene rero urindira ngo baze bavuga amajwi ingene yagenze nguca uvuga ngo harabaye iki kintu no gihanura rero mbere n'abanyamigambwe babe baravyitegurira mbere je mbere muga birahimbaye mu Burundi ubona hari abantu none imitima iri hejuru ngo amatora agira ibi vyerekana ko demokarasi yarabaze kwinjira. Harabihweza ibintu n'ibindi mu matora ingene bigenda muri Afrika no mu Burundi harimwo gira bati mbega nta kuntu amatora boyaheba amahera yakoreshwa akaja mu bikorwa by'iterambere barira busema rega nico nicimvira jewe abo babivuga nararavye ibihugu vyose vyateye imbere kugira bitera imbere nta matora birirwamo nshaka birabe yera ibihugu bitunze muri Afrika uzurabe n'ivyari vyaratunze bikishinga ibi vyo gukwegana amashati ngo ni demokarasi biriko bisubira inyuma ni Buraya genda urabe vyabanje kugira demokarasi ubwa mbere ubu sivyo biri imbere mu butunzi mugabo kare nivyo vyari bitunze bitarazana iyo demokarasi burorero barahari nka Grèce ntuzi ko cyari igihugu ca mbere gitunze mu Buraya nico cadugije ibintu abo babivuga suko bavuga bati akamatora abayinkina mico yopfuma hapfa oya usanga rero bavuga gutyo abantu bazaba bariko bivuga neza amatora y'inkina mico ahubwo hari abantu bashaka demokarasi ari uko batsinda gusa burya abarundi baraza ubwenge cyane urangire twavuye ku myaka 5 ku matora makuru w'igihugu tukaja ku myaka 7 hari abantu babona umenga ngo n'umuyondi bahe mukuru w'igihugu iwaje se umuyondi no kubera iki uraza umwaka wa mbere abantu baba batatanye mu matora usubira kubegeranya uwo mwaka ububaye imfa gusa umwaka wa nyuma nawo no guteguranya n'amatora abantu baca basubira gutatana nubundi w'imfa gusa mbwira mu myaka 2-3 boshobora gukora igikorwa nta na kimwe ubukoze baca bavuga bati nta na kimwe wakoze hinduka hazo wundi mugani wigaze uronka umwanya wo gukora mugabe imyaka 5 urumve turakwemwe imwe 2 muri imwe 7 imyaka 5 rero iyo myaka 5 urashobora gukora ikintu kakibona reka ngo hakarorero nka urabona ingene mu Burundi twari dukenye stade mpuzamakungu hajya urazi yuko vyari gushobora gushika urabona mu 2025 nabangiye nubwo vyerekana ko mu 2024 twaba dutanguye amatora sinasubira kuja mu vyo kubaka stade twaba dutanguye amatora uje nenda kubwira ko akunda sport arashobora guca yirabira hirya ati bijya sivyo bikenewe hari ibindi bikenewe agaca yigira mu bindi ya stade gacigwa nga iterambere na n'ubu rirose ariko urana nk'ubu ko ngiye mpejeje manda omwe nabashikirije ikintu kiboneka ubundi nkubaje nawe umva ntazoba preoccupé ya stade ari ikindi kintu tubura nk'ubu gikomeye iki kirimba nga nashitse hameze gute ndavuga none nk'umunyamahanga yoza yovuga ko Burundi bubaho butagira urugo ngiye ndahejeje manda iheze uzosubirira nzo mubwira nti ubu jewe mugabo nashikiye ahantu utokwakiriraho umuntu mugobo akira ni sawa Igitega turiko turubaka
turiho turubaka ndiko ndiruka ngo ndabe yuko ubuzosubirira yoza asaga nawe nahejeje imyaka 7 rero nk'ico naragikundiye abarundi nuko bavyerekana ko bagize ivyiyumviro vyiza bakiyumvira bo nyene byogenda gute rero ibi rero bariko baravuga gusa niba bavuga ngo ntatsinze nibishake bihebwe ibyo kabisa bose ntabashigikiye mugaje wovuga ati tuze duhindure tugira continuity ibintu inzira iguma ibandanya muga kuvuga ngo duce tubiheba tuje mu bindi abandi nibyo byabatungishije kuguma bari ku murongo umwe. Leta ihari igizwe n'abashikiranganje 13 mu 2025 bwabaye ubwa mbere mu Burundi hagenwa umushikiranganje wo kwivuna abansi w'umukenyezi caciyumviro cavuye ico rero ntimurakimeya je hajya senda bamufata ko ari umukenyezi n'umuntu gore umuntu afise ubwenge kubwo bwiwawe yari abo mugore abo mugabo upfa kuba umaze gushika mu bigero ubuntu bwawe burya mu muntu iki itwe dufise nk'igisandugu harimo umuntu ari muri wewe uwo muntu rero niwe arongora ikintu so mugore cyangwa so mugabo n'uwo muntu arongora ikintu umugore aragenda agatunganya neza burya bushikiranganje ugasanga ararushije n'umugabo je rero hajya simvuga ngo umugore je ndaba umuntu yitwa umuntu nkuko nanje ndi umuntu no kuvuga cenze yuko abishoboye arabishoboye nta butumwa washatse gutanga gufata ubushikiranganje bwo kwivuna abansi ukabushira ukavuga uti ndabujeje umukenyezi bajya bakenyezi bari mu gisodogane cyo ndabahamagaye n'ubutumwa buhe je gusa ico nereka abantu nuko umuntu nicakoze so kuvuga ngo umuntu muravye gutya ni muremure ni mugufi ni iki umuntu ni ingene ariko arakorera abandi nico cyane twebwe turaba rero yego uvuze ngo ubutumwa nerekanye yuko uwari we wese arashoboye umugabo arashoboye n'umugore arashoboye umugabo ananirwa n'umugore akananirwa rero nico ndaba gusa muri abo bashikiranganje 13 umuvyeyi wese arashobora kuraba akavuga ati uyu mwana ni inkerebutsi bwe nabone ikigaba muri abo 13 ikigaba ninde inkerebutsi ninde ikigaba uzuraba uwo nirukanye abari ikigaba mu baharo no munsi urumva ukazobona uwo nirukanye abari ikigaba ubuguvyeho abari inkerebutsi nk'ubu je notanga akarorero nk'umushikiranganje twatanguranye tukaba tukiri kumwe urashobora kugira ico mwiyumvirako nk'umushikiranganje twatanguranye agaca aduga ucugire ico mwiyumvira kuvuza uti warabaye umwizigirwa muri bitoyi uco umwizigirwa no muri binini yangaho ucutegera ukabona uti hariho uwabona ati hajya yo haduza kuruta uko yahora ahaduza nuko umuntu amenya ingene tubona ibintu uri umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika umukuru w'umuryango kuko urubatse uri umukuru w'urwego rw'inararibonye muri CNDD-FDD urongoye igihugu c'u Burundi aho urumva buri segaba aho urumva buri segaba w'inzego zo kwivuna abansi n'umutekano n'umucamanza kizigenza ayo mabanga yose yafatanya gute ayo mabanga yagenza gute ga president ahubwo mwari kugira ukuntu mumfasha kuyarerura mukafata amaboko erega burya nta mukuru w'igihugu none hatambikiza hose ntavyo noshobora ndabikoze ndi umwe nakubwiza uko ntavuga rero ndaremerewe ndafise abandi bariko barakora mu 2020 waratangaje umugambi wo gukuraho ibigwati by'abatejwe izabo bivuye ku mabi igihugu caciyemo ubu muriko mu bigenza gute kugira ngo umugambi ukunduje mu ngi cyo twagikoze kuko nabo babakiri muri bya bibanza bavuga ngo nabatesheje zabo ubu vyitwa ibigwati ntibicitwa ikambi y'impunzi
benshi babona yuko hagiye hababereye kure baja gukora mu mirima benshi baratashe twarabafashije benshi twaca ruvuga tuti uzokwemera gutaha tuzoca tumuha amabati yibakira ikigega hama tumuha amabati benshi rero twarabahaye amabati barataha bameze neza abagumyeho ntibitwa impunzi ubu ni mu bigwati mbere henshi usanga ubu barapfanganye bose bari basigaye mu mihanda biriko biragenda nuko nyene rega bijya ugumye burya nawe wo mu mutwe uguma umengo uri mu ngwano nico gituma ari vyiza kwigira ku gatongo kibanira n'abandi umutwe wo kugwana ucuva w'ingwano ucuvaho uvuyeho ucuja mu bikorwa muguri uguma mu vyiyumviro uri mu ngwano uvuga uti naho norima sinzobirya ugaca usanga ntushobora gutera imbere ubu rero hagiye iki gikorwa ndabona yuko tukirembeje mbere kubera umugambi wo kugira ibigwati heshi mu minsi iza bijya bibanza ahubwo nivyo tuzoca tugira ibigwati binini twubakamwe amazu y'amagorofa amwe abantu baba mu nzu usanga uri mu igorofa ya 10 abarundi bakiga kubana ku mbuga hwanje ariko haracari abarundi bavuga canke bakandika imvugo zicanishamwo bamwe bahagaze ku bwoko cane hagati y'abahutu n'abatutsi hari n'abatukana bakamburana agashambara ku mbuga hwaniro habuze iki ngo abo bantu baze barahanwa hariho burya abantu bavuga yuko bafise agahinda sinabivuga uko n'abantu usanga barakamishije nk'ikibazo cy'ubwoko no bakaguma bibaza ko bashobora kugikamisha abo ni bamwe hariho abandi batarota abarundi bagira ubumwe kuko bagize ubumwe uwo muntu yatumye ubumwe butabaho bashobora bose bagaca bamujako rero uwo muntu araryoherwa iyo agumye abona ati nibagume basambutse kuko bakunga ubumwe baca bamenya uwondi hanyuma novuga nti abafise akabonge usanga barabayeho neza mu gihe hari amacakubiri uno munsi avuga ati none je nzosubira kubaho neza gute abantu bafise ubumwe rero uvuze ngo guhanwa hariho ibyaha bihanwa ntuzeye gutera amacakubiri mu gihugu birahanwa ngaha mu Burundi murambona nabo bagize ngo babahamagati wewe ibi bintu uri kurashaka kuvyura amacakubiri mu gihugu ncamuramo ababavugira ngo bamuhoye ubusa kandi ubona ko yariko ashaka gucanishamwe abantu ngo bamuhoye ubusa ibi binyamakuru byari bijeje guteza imbere igihugu byari bikwiye kwigisha abantu ingene bashobora gukora ingene botera imbere ingene bogira umwe ingene bokorera hamwe muko azubona nk'umuntu ariko aja mu vy'ubwoko ahubwo ngo abantu batandukane urya ni nk'umurozi niko nomwita abo rero burya amategeko y'igihugu arabihana rero ntibabandanye yego nibarendegere nta ngorane mugabo bamenye ko umunsi umwe amategeko ariho y'igihugu uko bigenda kose bazohana Perezida mu kurangiza mu Burundi igihugu c'u Burundi cashize Imana imbere ndaze ko munabikurikirana cane umwami Sauli yaramahitamwe y'abantu Dawidi amahitamwe y'Imana kwaza kuri mu ruhando ruhe muri ababi ukazobona n'umuderege mw'ishure kugira mutore Imana ibirimo ego Perezida Evariste Ndayishimiye mwakoze kuba mwatwitavye muri kino kiyago nimwe mwakoze nari nabemereye ko tuzoyaga murakoze cyane.